Urwo rwari ururirimbo ruhayagiza ishure kaminuza bitirira ikiyaga Tanganyika. Abanyeshure bahiga babicishije mw'ishirahamwe ryabo bita Club Mon Pays Burundi bari batunganije ikiganiro co guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'uburongozi bwiza. Umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana niwe yatanze icigwa. En Afrique, à défaut d'augmenter la richesse, on diminue ceux qui partagent la richesse. Abo tudasangiye ubwoko genda, abo tudasangiye umugambi genda, abo tudasangiye intara genda, reka dusigare turi bake. C'est comme ça qu'on augmente le bien-être. C'est la solution africaine d'augmentation du coefficient du bien-être. Alors on augmente la richesse, la croissance, taux de croissance. Comment est-ce que mais chez nous, igirayo. Faustin Ndikumana yashikirije rero ko mu gihe uburongozi ari bwiza ngo n'ubutunzi buraheza bukiyongera cyane. Uburongozi bwiza twahereye ko kwerekana ko uburongozi bwiza ari ntangire kugira igihugu gishobore kwitera imbere canke ibigo ivyo ari byo byose. Mwarumvise ko n'umuganwa atari umuganwa bagasubira avuze ati hatagira ubukuru nyabwo no kuvuga uburongozi bwiza atateka n'iterambere rihashoboka. Aha rero twari tuje kwerekana ingene umurongozi mwiza bameze dufatiye ku ngene abarongozi beza bagiye barateza imbere ibihugu byabo tubona ingene bitanze tuvuga tuti no umurongozi bameze gute tuti umurongozi afise yashaka gushikana abarongoye abakunda yitaho ineza ya bose apari neza yiwe agerageza kwitanga kandi yo kwemera no kubizira igihe n'ubuzima bwiwe bukasigara mu gihe yabona ko ari karaharanira ibintu vyiza biteza imbere abarongo no kugira urukundo rudasanzwe kubarongo no kugira ivyiyumviro vyiza n'ubushobozi mu bwenge akamenya ingene ashobora gufata ingingo nziza ingene ashobora kumvikana n'abandi ku buryo ivyo yifuza gushaka ko abishikako. Ivyo rero turabona yuko bitera bisubira inyuma turavye mu bihugu vya Afrika aho bigeze no mu Burundi tavuga tuti ugwaruka rero burya nigo dusigaye kukwamizero kuko iyo abantu bariko barakura ingufu ziriko ziragabanuka bacabona yuko umengo ntaco bagishoboye canke bakabara ati ivyo nibikituraba mugabo ugwaruka bacafise umwanya imbere yango ko nabivuze bigaca bituma rero tugiye turagwigisha tugwereka akaro kabandi kibindi kabandi baridera abandi barongozi beze ingene bashikanye ku bihugu byabo twatubereka n'ingene abo barongozi ingendo bari bafise tuti none namwe ntimwokwikebuka mukagira izo ngendo ku buryo muri mwebwe havuka aboshobora gufasha yuko uburongozi bwiza bukwira hejuru kuva hejuru gushika hasi. Hanyuma baduhururira bw'ibihugu byagize abarongozi beza bigaheza bigatera imbere. Yego twaravuze tuti ku burongozi bw'iterambere twatanye nk'akarorero nk'abashinze leta zunze ubumwe za Amerika twakana ico gihugu ca mbere turerekana nko mu Buyapani nk'umwami w'Uyapani yitwa Mutsuti ingene yatumye Ubuyapani butera imbere turerekana nk'Ubushinwa ngene buteye imbere kubera abaperezida bamwe baciye bahindura ingendo bakazana ivyumviro bishasha twerekanye ingene ba Mandela batwaye Afrika du Sud ingene banyerere batumye za Tanzania ziguma ari ibihugu bitekanye bitari kubiragwa mu njyane za politike twabereka muri za Cote d'Ivoire hose ngene vyagenda donc tureka yuko ubwo burongozi bwiza iyo bubonetse iterambere ry'igihugu n'ukumerwa neza kw'abanyagihugu birashoboka. Aha rero natwe tukivuga tuti nuko ubwo rwaruka buza ruragerageza kuracacari kusha rukosora ivyo abarukurira bakoze kumbure bibagora no guhinduka kuko ari byo kumbure bakuriyemwo bo bidashobora bitagishoboka kubahinduka sinoma ngo naravye ibihugu n'ibindi mugaje tuvuga ku burongozi ngaha ayi mu Burundi uravye njyane duhitiyemwo kuva tucikukira n'ubu tukiri mu njyane ituzavuga yuko mu Burundi ivya leadership byakomeye cyane ucuraba kuko ni resultat urumva kuva tucikukira gushika no munsi tugihara mu bihugu vya mbere bikenye injyane za politike zidahera ni kwa kuvy'uburongozi twe vyatugoye harahandi rero ubona ko ibihugu vyagonye bitekanya ata mpunzi wumva kuko ivy'uburongozi uraba resultat urangene bimeze ukumva nta mpunzi zahabaye ukumva nta ngatwuravye urabona ko ivy'uburongozi vyatugoye ubu rero hageze aho twinanata kugira turaye ko ibintu byohinduka
tugafata intumbero nk'ibindi bihugu kuko ubutunzi kama ntabwo twari tuzi. Richard Bikorimana hamwe na Odeta ahishakiye abanyeshure biga kuri iyo kaminuza kandi bari bakurikiye ikigwa batari byinshi twahungukiye. Muri iki kiganiro nahungukiye ibintu byinshi cyane. Nahungukiye uburorero bw'abantu benshi babaye abarideri duhereye ku mwana w'Imana Yesu Kristo. Twabonye n'incungu ya demokarasi ndadaye, twabonye n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abo bose batweretse ko bari abarongozi biza. Twabonye no mu bindi bihugu aho twoyeretswe uburorero butandukanye bw'abantu bagiye barerekana bakora ibikorwa by'ukuri bigaragaza ko bari abarongozi beza. Makino kiganiro nahungukiye ibintu byinshi. Nabonye yuko hariho n'itandukaniro hagati y'abanyepolitiki nabo two kwita abarongozi beza ari bo barideri. Novuga nti mu by'ukuri cyabaye ikiganiro cyiza cyane cy'akamaro kuri jewe, ku buryo novuga ko byampinduye ikintu kinini muri jewe, ncanumva ko nanjye bikwiye ko nshobora kuba noba uwo murongozi mwiza. Ego mu kiganiro cyatunganijwe n'umuhinga Faustin Ndikumana yavuze ibintu bimwe bimwe biranga indongozi nziza. Bega wewe nk'umunejeje gukurikira kino kiganiro niyihe engagement ugiye ubafashe kugira ngo ushobore kuba indongozi nziza yisununura kandi ushobora no guhindura abandi? No kuvuga ko ikunze naciye mfata, no kuvuga ngo ihangiro naciye niha ihangiro ry'uko ngiye kubandanya mba umurongozi mwiza, kuko nobamenyesha ko nari nsanzwe ndi umurongozi, ko hariho imigwi itandukanye icyo no kwita amasosiyasiyo nsanzwe ndi umurongozi. No kuvuga ko rero jewe byanyubatse, ahubwo byangereje ubuhinga n'ubuhanga bunini bwo kurushiriza kuba umurongozi mwiza. N'ahandi hoho nari nsanzwe ndi umurongozi, kuko ntibaye intuzeye conference ya mbere narinjemwo, ahubwo gusa byanyongereje uburongozi bwari muri jewe. Ndumva ko ubu ngiye kurushiriza kuba umurongozi mwiza. Ego gico nashoboye gukura muri kino kiganiro nuko kuba umurongozi atari kurondera inyungu yiwawe, ahubwo no kurondera inyungu y'abandi, ya twese. Kuvuga yabajewe yaburiya arakeneye inyungu yiwanje canke y'ubundi. Ego jewe ico nafashe, ico nagumanye mu buzima bwanje nuko ntoshobora kuba umurongozi ngo ndavyigungane, ahubwo nkagenda hamwe n'abandi nkavuga ati dukora uku turonderere inyungu hamwe, apana kurondera inyungu ya jewe, kuko twese tuba dukeneye kurondera interne mu buzima bwacu. Nawe Jean Claude Bukuru arongoye ishirahamwe Club Mon Pays Burundi ryateguye icyo kiganiro ati hari imvo twatunganije iki gikorwa. Ubwa mbere na mbere nagomba basigurire bayiko dushika ngaho Club Mon Pays Burundi cyarico. Club Mon Pays Burundi ni club yavutse mu 2015. Musanze mubizi hari mu gihe hari injyane za politike, abo bamwe bari mu mabarabara abandi bakonona ibinabiriya. Gutyo rero cyatubona yuko ahanini ugwaruka twovuga yuko rusa no bifise nk'uruhara. Cyaturavuga tuti birakwiye yuko nubwo hariho byinshi bidutandukanya tugira ikintu kiduhuza. Icyambere na mbere nuko turabarundi. Nubwo twaba dufise bidutandukanya kesa swa politique cankwe ibindi bintu, ubwa mbere na mbere turabarundi. Ducitse ngaho muri université turabanyeshuri. Nubwo rero tumaze kubona ko turabanyeshuri, cyatuvuga tuti birakwiye ko tugira ikintu cyo duhuza gituma dukorera igihugu cacu kugira ngo dushobore gushika kuco twifuza. Hama rero umuntu mbere kungene dukora turagiranira imibonano cyo novuga mu Gifaransa rencontre hebdomadaire mu mashuri ku mashuri, tugana hana ivyiyumviro, nubwo tuba turi mu donc cyo novuga haraba bari mu migambo itandukanye. Hama turagira kandi nico novuga mini conference aho dufata abo mu bisata byose tugahura tugahana naho nyine ivyiyumviro. Kuri iyo mvo rero haraho dushikera ku masije tubona yuko bisaba ko tworondera umuhinga bivanye na teme twifuza. Ni muri iyo mpamvu rero dutunganya cyo novuga ama conference publique, conference débat, tukaja dutumira umuhinga tubona afise icyo dushobora kudusangiza
tutaravye umugambwe arimo ahubwo tukarabana cyane cyane ubushobozi n'ubumenyi afise. Ni muri iyo ntumbero twaciye dutunganya iyi conference débat, conference publique mu ntumbero kugira ngo twebwe abanyeshuri tubone ingene twoshobora ubwacu kwihindura nk'abarongozi beza hama dushobore guhindura abandi. Je me souviens à l'époque de Spandé de faire l'éloge des militaires. Mais pendant un moment, les gens avaient peur. Si je fais ça, le président va le savoir et je vais me retrouver en vivant. Donc la peur du gendarme a peut-être à un moment permis de faire marcher les choses. La peur du gendarme. Et donc les gens avaient peur.